Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu gitabo cyo guharura igice cya 14 ndagusaba ngo uze kugisoma cyose dusangire iri jambo rivuga ngo ntugararize canke ngo utinye ibiri imbere. Abisirayeli mu rugendo rwabo rwo kuja i Kanani harageze igihe Imana ibwira Mose ngo tuma abantu 12 bavuye mu miryango 12 baje gutata igihugu c'i Kanani. Baragenda baragaruka, bamaze kugaruka abantu 10 bababwira amakuru y'icyavutu ateye ubwoba yuko icyo gihugu kimira abantu kirimwe ibigatanya n'ibindi byinshi. Hanyuma Abisirayeli bararira cyane baraboroga ku buryo bahakwa kwica Arone na Mose. Ariko haba abagabo babiri b'intwari Yosuwa na Kalebu barahaguruka baravuga ngo icyo gihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu cyiza cy'agahebuza kandi Imana tuyihimbaye izokitujanamwo. Ariko ivyo ntibavyumvise, babandanya kugarariza, barababara cyane. Imana nayo irababara gose ku buryo yaciye ivuga ngo ngiye kubamarisha ikiza. Hanyuma Mose ikiravuga ko igiye kumuhindura ihanga rikomeye, ariko Mose ntiyaravye ivyuko yohindurwa ihanga rikomeye. Yararize cyane atakambira Imana, arayibwira ngo Mana, abakubonye ukura aba bantu mu gihugu cya Egiputa n'ububasha butangaje bazovuga gute? Bazovuga ngo wabazanye muri ubu bugaragwa kubicirayo. Imana irareka kubamarisha ikiza, ariko irasezeranira avuga ngo uko iminsi 40 ingana aba batasi bagiye gutata igihugu nzoyihinduramwo imyaka 40. No kuvuga ngo umunsi umwe uhure n'umwaka, kandi niko byagenze. Yaciye bamaza muri ubwo bugaragwa imyaka 40 bizungurukako. Cyo turi kuranyumviriza, nagira ndagusaba iki kintu, ntugararize Imana. Imana niyakubwira gukora iki, niyakubwira kujaha bikore. Hariho igihe ureka kubwo gutinya ibiri imbere, nk'uko Yona yatinye ibiri imbere agakatira ahandi. Nagira ndagusabe ntugararize kandi ntutinye. Abantu bashobora kuguca intege ngo ayo mashuri ugomba wige ntayo uzoshobora, ugaca utinya kubandanya. Abandi bakababwira ngo ubwo rugo ugomba wubake ntago uzoshobora, bagatinya kumbure kubandanya. Ntutinye ibiri imbere, ntutinye kandi ntugararize Imana. Imana amasezerano igufitiye ni meza, ivyiyumvira kwiyumvira ko ni vyiza. Bandanya urugendo, imbere ni heza, kandi igikomeye kirimwo nuko Imana izobiri kumwe nawe. Rero ntutinya abaguca intege, nubandanye urugendo. Imana iguhezagire.